Ego bavukanye bakunze Imana mwumviriza Radio Maria Burundi kuri umunsi w'Imana wimirije tuzohimbaza umunsi mukuru cyane wa Kristo Umwami wa bose na vyose muri diocese nkuru yacu ya Bujumbura turi mu gisabisho ca Neven 19 twama tubigira ku mwaka utashe none ahaba abandi nabo bataronsa ku karyo nakajya kwitegura mu gukurikirana zino nyigisho. Ubwa mbere rero duhere ku ijambo ry'Imana tuzirikana kuri uyu munsi mukuru nyene inkuru nziza twashikirijwe na Yohani Mweranda aho dusoma aya majambo ni mu kigabane ca 18 kuva ku karongo ka 33b gushika ku karongo ka 37. Umunsi umwe Pilato yabajije Yezu ati uri umwami w'Abayahudi? Yezu aramwishura ati ivyo ni wewe uvyivugiye canke ni ivyo wumva ku bandi bamvuga? Pilato amwishura ati mbega jewe ndi Umuyahudi? Abo mu gihugu cawe n'abakuru ba sacerdoti niyo bakunzaniye, wakoze iki? Yezu amusubiza ati ubwami bwanje subwo kuri iyi si, y'ubwami bwanje buba ari ubwo kuri iyi si abantu banje bari kundwanira, singwe mu minwe y'Abayahudi. Eka noneho ubwami bwanje subwaha ku isi. Pilato amubwira ati none ga uri umwami? Yezu amwishura ati uvuze ko ndi umwami, kandi nico navukiye kikantumanza ku isi no kugira ngo shingire ingingo kuri ukunda ukuri wese yumva ijwi ryanje. Iyi nkuru nziza rero tumurikira tuzogaruka ko ku munsi w'Imana itegekanijwe muri uyu munsi muri umwaka w'Amasabamana B. None rero imbere y'ukugaruka kuri iri jambo mu nkundire ku batashoboye gukurikirana Inevene turimo muri diocese nkuru ya Bujumbura nibutse bwa mbere amamuko yo munsi mukuru wa Kristo Umwami. Uwo munsi mukuru watanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 925 ushingwa na Papa Pio w'11 afise icifuzo c'uko ibihugu vyose vyogamburukira bikayoboka Yezu Kristo, bikayoboka n'amabwirizwa yiwe. Nigihe intwaro ya gikomunista, intwaro y'ubuhakanyi yari ishinze imizi mu bihugu vyinshi, maze uwo munsi mukuru arawushinga kugira ngo yemeza amakungu ko Kristo ari umwami. Umunsi mukuru mu ntango rero witwa umunsi mukuru wa Kristo Umwami w'amakungu, ukaba washimikira ku cyumviro nyamukuru cy'uko muri Kristo Yezu ari ibiremwa byose vyakoranirijwe, ariho abantu bose banywanye. Muri Yezu niho twacunguriwe. Kuva ushingwa gushika imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 968 umunsi mukuru wahimbazwa ku munsi w'Imana wa nyuma wo mu kwezi kw'icumi, nk'umunsi mukuru wigenga, umunsi werekana uruhara rwa Yezu mu buzima bw'imibano y'abantu no mu ndinganizo y'intwaro. Inyuma y'inama nkuru igira kabiri yabereye Vatikano hisunzwe indinganizo nshasha mu vyerekeye amasabamana twita reforme liturgique yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 969. Umunsi mukuru wagize intumbero nshasha yo kwemeza ko Kristo ari umwami w'isi yose, umwami wa bose na vyose, Christ roi de l'univers. Ntakiri umwami ariko ni umwami wa bose na vyose, umwami w'amakungu gusa, ni umwami w'ibintu vyose. Yezu afise ubukuru ku makungu yose. Muri Yezu Kristo niho Imana yegeranirije vyose, ibiri mu ijuru n'ibiri ku isi. Nico gituma umunsi mukuru washinzwe ku munsi w'Imana wa nyuma w'umwaka w'Amasabamana, umunsi w'Imana ugira 34 mu minsi y'Imana isanzwe. Ni umunsi rero twimirije guhimbaza umunsi mukuru wagize intumbero nshasha.
ikindi kibonekeza gikomeye cyane cyagijana n'insiguro nuko mu guhimbaza uwo munsi mukuru cyane solanite ari guhimbaza by'ukuri amabanga ya Pasika. Twishimikize kicumbiro dusanga mu nyigisho y'Eklezia yerekeye amasabamana, inyigisho yashikirijwe muri ya nama nkuru yabereye Vatikano gira kabiri. Hadusoma y'amajambo liturujia duhimbaza nta kandi kamaro kayo ka mbere aturi kutwerekeza ubudahengeshanya ku nzira ya Pasika Yezu yuguruye, aho umwe wese yemera gupfa kugira ngo yinjire mu buzima, kuko urupfu rwa Yezu ku musaraba n'izuka ryiwe ari byo bigize ubuzima bw'Eklezia bwo ku munsi kandi ari ingwati ya Pasika izokwamaho. Guhimbaza Kristo umwami wa bose na byose ni ukwerekana rero isano iri hagati y'ubwami bwa Yezu n'umusaraba. Ubukuru bwa Yezu buhagaze ku kwitanga. Ubwami bwa Yezu bushingiye ku kwitanga, yitanze ku musaraba, yaje kudukorera nkuko wenyene abitomora mu njiri nyerano twashikirijwe na Mariko Mweranda ikigabane c'10 akaronka 45 muri amajambo ati, kukaba nka kumwana w'umuntu ntiyaje ngo bamukorere, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubuzima bwiwe ngo abere incungu benshi. Nuko rero dutegera ko ubukuru bwa Yezu buhagaze gukorera abandi. Yezu yaje kudukorera, ntiyaje gukorerwa, yaje kudukorera, kugira ngo natwe dutegeye ko bukuru bwose buhagaze ku gukorera abandi, kubabera abasuku, nkuko Yezu Kristo abitomora muri iyo nkuru nziza ya Mariko Mweranda ikigabane c'10 muri amajambo, ushaka kuba umukuru muri mwebwe nababere umusuku, ushaka kuba uwa mbere muri mwebwe abe umushumba wa mwese. Guhimbaza rero uwo munsi mukuru cyane wa Kristo umwami na kajyo rero bavukanyi keza kuri twebwe ko kurimbura ko turiko turaheraheza umwaka wa liturujia twaronse na kajyo ko kurimbura ingene umwaka turiko turasozera wagenze, ingene twawubayemo, ikibanza Yezu Kristo yagize mu buzima bwacu. Mbega waremeye ko Yezu akugabaka kuganza mu buzima bwawe? None ubu umwaka bwi gutangura mushasha utangurana n'igihe cy'ubushikiro, none wiyemeje iki? Icyo wiyemeje ni giki? Gusumba kubijanye n'imigenderanire yawe n'umukama Yezu akaba n'umwami wawe. Nakaje rero ko kwiyemeza by'ukuri kuganzwa na Yezu umwami wacu. Kuri uwo munsi rero, kuri uwo munsi mukuru cyane wa Kristo umwami wa bose na byose, nakaje turonse ko gutangarira Yezu Kristo umwami wacu, umwami urukundo rwatumye abambwa ku musaraba kugira ngo dukire. Yarabambwe kugira ngo dukire, yarapfuye kugira ngo turonke ubuzima, yarabambwe kugira ngo tuve mu buja bw'igicumuro, kuko imbere yaho twari cyukuri abaje n'abajakazi ba Shetani. Kugira ngo duhimbaze neza uwo munsi mukuru cyane, mu nguni rero twibukanye icari cy'ubwami bwa Yezu. Ubwami bwa Yezu ni umwami kubera iki? Dutangure twishimikiza amajambo dusanga mu gisabisho ca preface, niyo adutomorera neza ubwami bwa Yezu. Muri ico gisabisho tuva mu nkuru ya misa ca preface, dusoma tuvuga amajambo: Imana yamugize umuhereza nkuka w'intava n'umwami w'irema byose, ngo yitange ko inkuka itagira gahonzi kandi y'amahoro kwa altari y'umusaraba.
kugira ngo arangure amabanga yo gucungura umuryango w'abantu. Naho amaze kwigarurira biremwa byose, abone gushikiriza inganji yawe, inganji ya data, ubwami buzira imbibe n'iherezo, ubwami bw'ukuri n'ubuzima, ubwami bw'ubweranda n'inema, ubwami bw'ubutungane bw'urukundo n'amahoro, ubwami butagira imbibe n'iherezo, kuno ubwami bw'urukundo, ubwami bw'ukuri n'ubuzima, ubwami bw'ubweranda n'inema, ubwami bw'ubutungane bw'urukundo n'amahoro. Nivyo dusanga mu gisabisho rero ca preface. Nico gituma rero twiye gusenga twokumviriza amajambo avugwa atwerekeza ku nsiguro y'ubwami bwa Yezu, kugira ngo bitwinjiremo tuvyakire, hanyuma tubone ico twabayemwo mu nkuko ya misa, duheze tubigenderemo mu buzima bwacu bwa misi yose. Ninjiri nabasomeye tegikanijwe kuri uyu mwaka, kuri umunsi mukuru cyane wa Kristo Umwami, ishidashimikira kuri iki cyumviro cy'uko Yezu ari umwami kandi umwami ukuri. Avuze ati, ni wewe uvuze ko ndi umwami, ico nico navukiye kandi cyo cyatumye nza ku isi, kugira ngo shingire intahe ukuri. Ugengwa n'ukuri wese arumva ijwi ryanje. Icazanye Yezu catumye ijambo yigira umuntu mu mbani ya Bikira Mariya, kubasha bwa mutima mweranda, akavuka akabaho i Nazareti imyaka 30 atamenyekana, akatangura icese ubutumwa bwiwe imyaka 3, hanyuma akarangiriza mu gupfa ku musaraba, agahambwa, hanyuma akazuka. Ivyo vyose ni kugira ngo ashingire intaho ukuri kw'Imana, kuko yavuye mu ijuru ku Mana, ni Imana yigize umuntu ngo atuzanire ukuri kuva ku Mana, ko kuri aba ariko kugenga witwa ko ari umukristo uwemeye gukurikira Yezu, agengwe n'ukuri kw'Imana. Irya jambo ry'ukuri aba ari ryo yishimikiza. Ugengwa n'ukuri wese arumva ijwi ryanje, ijwi rya Yezu ryumvikanira mu ijambo yatumenyesheje, mu ijambo yatwigishije. Yezu rero ni umwami kuko ni Imana yigize umuntu. Ubwami ni Yezu wenyene ubwiwe. Ubwo bwami rero ukerekeza ku vyaremwe vyose, ko byose vyaremwe kubera we, haba ivyaremwe byo mu ijuru, abamarayika bari mu ijuru, baba ivyaremwe ngaha ku isi n'ibiriko vyose, hariko ibintu n'abantu, harimo n'ikirere. Ubu bwami bwerekeza ku bantu bose bari kuri ino si, kuko bose baremwe n'Imana, nta muntu n'umwe yiremye. Ivyaremwe byose ni Imana yabiremye ku bwa Yezu Kristo. Ubwo bwami rero buca bujana nuko ibintu biri, kuko nk'uko mu mategeko ya Ekleziya bayitubwira, ikintu cyose cama kirondera uwukigaba. Ikintu cyose kirafise uwukigaba, inzira afise uwuyigaba, ikaramu nafise uwuyigaba, ikintu kiragabwa. Uko niko biri muri kamere y'ibintu, ni ukugira ngo bigabwe. Natwebwe rero turaba abaremwe turagabwa n'umukama. None Yezu rero niwe atugaba nk'Imana. Yezu kandi ni umwami ku rundi ruhande rw'uko ari we yaducunguye, ni umukiza wacu, ni umucunguzi wacu, yaritanze kugira ngo dukire. Yaradukuye mu bubasha bwa Shetani, bwa Sekibi, radukura mu bubasha bw'umuzimagiza w'inabi n'urupfu, kugira ngo adushire mu muco w'ubuzima.
umuntu wa mbere amaze gucumura bavukanyi yavuye arikuye ku Mana, agabwa na sekibi yamuhenze akayikurikira, atakaza ubwiza bw'Imana, atakaza ingabirano z'Imana. Mugabo Imana ntiyamuhevye, yaremeye umucunguzi ari we Yesu Kristo, yaje kugira ngo asubize abantu mu minwe y'Imana, abantu basubire bagabwe n'Imana, kuko Imana niyo yabaremye, ntibaremwe na shetani ngo iheze bagabe, ntibaremwe n'isi, ntibaremwe na kamere, baremwe n'Imana kugira ngo iyo Mana iheze ibagabe ibaganze. Yesu rero ni umwami kuko yarapfuye kugira ngo dukire, arazuka maze rero Imana iramuha ibintu byose nkuko wenyine abwira abigishwa biwe bamaze kuzuka, naronse ubukuru kw'isi no mu ijuru, akacaho itegeko abigishwa be ngo bagende kumenyesha inkuru nziza ikiremwa cyose. Ko Yesu rero yapfuye akazuka, Imana yamugize Kristo n'umukama kugira ngo atugabe, atuganze, imuha izina rirengeye amazina yose, kugira ngo mu ijuru, ku isi no mu nyenga ibiremwa byose bikubita ifikamiro hasi kandi vyature ko Yesu ari umukama, kugira ngo Imana ininahazwe. Yesu rero yadushize ko ari Imana, yadushize mu bwami bwiwe, ubwami bw'umuco, ubwami bw'ubukomezi, atugira abahereza nkuka, ubwami bwa Yesu kandi si ubwami bwo ngaha ku isi nkuko yabitomoye, kuko iyo yari umwami wo ku isi nk'abo ku isi yari gutegeka abamugwanira, kuko umwami abafise ingabo zimugwanira kugira ngo ntihave bansi bamugirira nabi. Yesu suko yigenjeje rero, kuko ubwami bwiwe atari ubwami bwo ngaha ku isi. Yesu kandi niwe umwami kuko atugaba mu mpande zose z'ubuzima bwacu, agaba ubwenge bwacu, akagaba ugushaka kwacu, akagaba ubuzima bwacu, akagaba imitima yacu. Yaje kuyigarurira, ntiyaje kwigarurira ibihugu ahari inzahabu n'ibindi nkuko abakuru bo ku isi babigira. Siyo cyamuzanye, ntaje kwigarurira ibihugu, yaje kwigarurira imitima, kuko ubwami bwiwe ni ubwami bw'imitima. Yaje kwigarurira imitima yacu, umutima wawe. Yesu ko ari umwami, turiko tugereranije n'abami bo ngaha ku isi, kugira twerekane ubudasa hagati y'ubwami bwa Yesu n'ubwami bwo ngaha ku isi. Abami bo ngaha ku isi cambere badusaba, badutegeka ni gutanga ikori mu mpande zitandukanye, kandi utaritanze akamererwa nabi, n'amande akajako. Murabizi nivyo tubona. Ariko Yesu ntaje nk'umwami, ntaje arondera ikori, ntaje arondera kwa mahera. Yesu yaje adusaba ibikurikira. Aje dukumva umwami wacu adusaba ngo tumusenge, adusaba ngo dusenge. Ico nico adusaba, dusenge, gusenga tuninahaza Data ku bwa Mwana muri mutima, dukenguruka, dusaba, twongera dusabira abandi. Gisabisho nuko kimeze. Yesu kandi akadusaba ngo tumwemerere, hari byo indagano tumwemerera, kabiheba Imana ndakuraganiye ibi canke biriya, bwo rugere ntegerwa n'ubugamburutsi, ndakuraganiye mu mihari, ndakugaraganiye ibi nibi kugendera indagano z'umuhari. Ivyo nivyo Yesu adusaba kandi no kwerekana ko ari Imana, mu kumushengerera mu isakramento ry'Ukaristiya, kumusanga hari, kumuramutsa hari mu tabernakulo, kuko n'umwami wacu. Ivyo nivyo bikuru adusaba kurangura ishaka rya Data, nkuko nawe nyene atakini camuzanye atari kurangura ishaka rya Data, tukabigira mu mwidegemvyo w'urukundo, tukunda Imana n'abavukanyi. Ivyo nivyo Yesu adusaba.
ntadusaba rero ikori ry'umutwe, ntadusaba amafaranga, adusaba ivyo bidufasha gutera imbere. Yezu ni umwami arafise amategeko yisunga bamwe ngaha ku isi. Yezu rero itegeko afise aduhaye nk'ibwirizwa ryiza, nibwirizwa ry'urukundo ritagifise ingingo amajana n'amajana nk'uko amabwirizwa shingiro y'ibihugu avyerekana, kandi ugasanga bariko barahindagura uko bashaka. Yezu we ibwirizwa shingiro yaduhaye ni iry'urukundo rigizwe n'ingingo zibiri zifatanye: gukunda Imana n'umutima wacu wese, n'ubwenge bwacu bwose, n'amagara yacu yose, n'ububasha bwacu bwose, no gukunda abavukanyi ngo twikunda twebwe nyene. Icyo nibyo bwirizwa shingiro ryacu Yezu umwami wacu yaduhaye, kuko umwami agaba akoresheje amategeko. Yezu niryo tegeko yaduhaye rero nk'ingabirano kandi nk'iragi, itegeko ry'ubuzima ritanditswe ku mabuye, ritanditswe ku mpapuro, ariko ryanditswe mu mitima yacu kubera mutima mweranda twaronse, ngo dushobore rero gukurikira Yezu dusuniswe n'urukundo dufitiye Imana n'urukundo dufitiye abavukanyi, atari kubera ubwoba bw'ibihano, mbwa kugira ngo dushimishe Imana mu vyo yaturemye kubwa Yezu Kristo no muri mutima mweranda. Yezu nk'umwami arafise inkoni y'ubutegetsi. Inkoni y'ubutegetsi ya Yezu Kristo ni umusaraba. Niyo nkoni yiwe, kaba kandi n'intebe avyagirako. Yezu ntihavyagiye ku ntebe nk'iz'abakuru bicarako, ba Trump bicarako, ariko ni ku giti c'umusaraba. Urugori nagwo ni urugori rw'amahwa. Tukaja twumva rero ubu bwami bwa Yezu ingene bumeze, busana n'ubwami bw'abantu ngaha ku isi. Yezu kandi nk'uko abakorera igihugu baronka umushahara, abasirikare, abapolisi n'abandi bakorera igihugu, abakozi ba leta baronka umushahara. Natwe rero umushahara wacu si amahera, ariko ni bwa bwami bw'ijuru, bwa buzima budahera Yezu atwemerera. Abo bose barangwa n'urukundo, rwa rukundo ruva mu mutima, ukunda Imana n'abavukanyi. None rero abavukanyi tujeje kumva iyo nsiguro yerekeye ubwami bwa Yezu, duheze rero natwe tugendere temere kuganzwa na Yezu. No byogenda gute? Nuko nkuko Yezu Kristo yaduhaye akarorero agakorera abandi, niko natwe rero dutumire gukoreranira, kuva hasi ngo dukoreranire mu neza, dufashanya muri vya kumuri no ku mutima, muri vya bikorwa vyiza vyerekeye by'ikigongo, vyerekeye umubiri n'umutima uko ari 14. Dufashanye gutera imbere ku mutima no ku mubiri, kuko abagize ubwami nta kindi baronda atagutezanya imbere. None rero twebwe duhagurukira abakristo, duhagurukire ku gukoranira n'umutima wacu wose, dufashanye ku mutima no ku mubiri. Ntagire umukristo amererwa nabi ariho turi, abura ico yambara kandi dufise impuzu, abura ibyo afungura kandi natwe tubifise, abura ijambo ry'ubuzima kandi turifise. Ntagire ubura aharara kandi dufise amazu. Uri umukristo nayo mazu yega nayo abantu bafite kubamwo. None rero uko gukorera abandi twisunga Yezu Kristo kubera umutima wo gukunda Imana n'abavukanyi, nivyo bitugira abami n'abamikazi mu bwami bwa Yezu, bwa bwami bw'urukundo, bwa bwami bw'ukuri, amahoro, akanyamuneza. None rero nagira ngo nifurize umwe wese mu gusozera inyigisho, umwe wese rero yemere kugabwa na Yezu umwami mwiza, hanyuma ashira imbere gukorera abandi. Ubukuru buhagaze ngaha si kurondera ivyo dusha mu mifuko, ni gukorera abandi, tukaruha icuya kikabira
twiruka hirya no hino kugira ngo abantu bave mu bicumuro, bave mu bwicanyi, bave mu kinyoma, bave mu karenganyo, bave mu rwango, hanyuma babeho nk'abana b'Imana, haba mu gihugu cacu eka muri Afrika no ku isi yose. Icambere guhimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami, hariho abavyiteguriye no kuvyitegurira hasigaye iminsi mike, kamya ko ari umunsi mukuru udasanzwe. Hanyuma kugenda guhimbaza inkuka ya misa, kuko nitwohimbariza muhira, tukazirikana amajambo y'uwo munsi atwerekeza ku bwami bwa Yezu, bwa bwami bw'ukuri. Hanyuma iryo jambo wumvise mu nkuka ya misa, kugira ngo ushobore rero kuribamwo mu buzima bwawe bwa misi yose, maze rero wabugwaruka mu mihari itandukanye, abakuze mu mihari itandukanye, eka abantu bose bakiyumva ko bakundwa n'umukama Yezu, hanyuma kubera urwo rukundo bakitangiranira, bagakora ibikorwa vyiza by'ikigongo. Ko guhimbaza si kuja mu isengero gusa, hajya n'intango, ni ku isoko, ariko guhimbaza kaja kwibonekeza mu buzima bwacu bwa misi yose, kwa kugwanya inabi no gukora ineza. Umaze kwandika ubutumwa itwabonito ati mwaramutse Pati, ngo mbega umunsi mukuru wa Kristo Umwami watanguye ryari, ngo watangujwe nande, usigura iki, bwami bwa Yezu ni iki? Byinshi yabyishuye mugabo ngira ashobora gusubira gutanga inyishu. Egome ngira ngo ntihari ko arumviriza, nimba ubu ariko arumviriza tumushira yuko uwo munsi mukuru wa Kristo Umwami watanguye mu mwaka w'1925, utanga ushingwa na Papa Pio w'11 mu gihe ibihugu byinshi byari vyiziziwe n'intwari y'ubuhakanyi shingiye ku komunisita. Hanyuma yifuza ko amakungu yose ayobokera Yezu Kristo Umwami, hamwe no kuyobokera amabwirizwa yiwe. Mu ntango yari yo ntumbero, mwe ntumbero ishingiye cyane cyane ku bijanye n'imibano hamwe no gutunganya intwaro. Ariko vyagira umunsi mukuru wa ronse intumbero nshasha inyuma y'inama nkuru ya Vatikano gira kabiri, aho uwo munsi mukuru wabaye umunsi mukuru wa Kristo Umwami wa bose na vyose, kuko muri Yezu Kristo niho vyose vyakuranirijwe. Yezu Kristo agaba bose na vyose, samakungu gusa ariko n'ivyaremwe vyose. None umunsi mukuru ugasigura ko Yezu vy'ukuri ari umwami wa bose na vyose, kandi ubwami bwiwe ari ubwami cane cane bw'urukundo. Ubwo bwami yabwerekaniye mu kwitanga ku musaraba, kugira ngo turonke ubuzima. Aradukorera, aracumukura kubera twebwe, arababara, arapfa, arahambwa kugira ngo turonke ubuzima. None rero nivyo nagira ngo nkwibutse, ubwami bwa Yesu n'ubwami bw'urukundo, urukundo rwo guhitanga, rurondera ubuzima bw'abandi, rurondera ineza y'abandi, urukundo rwerekana abasuku bose bakorera abandi ngo batere imbere ku mutima no ku mubiri. Mbega undi yitwa Jose yavuze ati Kristo Umwami duhimbaza ngo ni muri Gatolika honyene, ngo niho bawuhimbaza, niho Yezu Kristo bemera ko ari we mwami honyene? Egome hariho iminsi mikuru tudasanga handi muri Katolika. Umunsi mukuru tawisangije, kuko Eklezia ijana n'ibihe. Hari iminsi mikuru rero ishinga kubera ibihe, gifashe abantu kwisubira, kwifasha abantu kwisunga Yezu. None rero uyu munsi nta handi uhimbarizwa utari muri Eklezia Gatolika. Yezu Kristo n'umwami, nivyo turumva ko nabo tudasangiye kwemera. Baravuga ati umwami wacu Yezu Kristo
nahangame barashima nabo nyene ko Kristo ari umwami. Numva ko atari muri katolika gusa n'abatoba bawuhimbaza nk'uko tuwuhimbaza, ariko Yezu ni umwami kuri bose na byose nyene. Undi yanditse ngo yanditse ngo amahoro ya Kristo ngo basage ngo murakoze cyane ku kiganiro muduhaye mu kutwibutsa ubwami bwa Kristo n'ingene twawuhimbaza. Imana ibahezagire. Ngo ndi Janine yakengurutse ingene ikiganiro cyamushitse kunyota. Ngo murakoze, ngo amahoro ya Kristo, ngo kuri iyo nyigisho ngo murakoze cyane. Ngo nitwa Leos ndagije Imana muri Paruwase Mukiza Mweranda. Ngo utakurikiranye nevene ariko akaja mu misa, ngo hari ico kuri uwo munsi ngo kuri uwo munsi akaja mu misa, ngo hari ico. Ego mengaha ni kumenya mbega utakurikiranye nevene kubera iki vyakugoye canke hari ingorane wari ufise. Icyari nuko iyo hateganijwe igisabisho muri Ecclesia kidutegurira nk'imisi mikuru hambaye, nuko abakristo batumye kwitaba izo nyigisho kuko barahungukira n'ubundi buryo bwo kwitegura neza kugira ngo bahimbaze by'ukuri uwo munsi mukuru. None rero utakurikiranye nevene kuraba igituma atakurikiranye, hanyuma ari imvo zumvikana kagenda gusenga naho nyene yavyiteguriye, nta kibazo. Mugaco kimwe niwakurikiranye nevene muca mwumva ubudasa. Yego. Undi ni Oscar ari mwijabe aratwipfuriza amahoro ya Kristo. Ngo mbega ko umunsi mukuru wa Kristo umwami wahurumbirwa n'umuhari wa kiro, ngo ubu niko biri. Murakoze meza kikwe. Ego niko mu bakiro ikivugo cabo Kristo umwami naganze, muca mwumva ko ari ba mbere batwara drapo. Turafise umuntu ariko atwara, tumwakire. Alo, mwaramutse neza, muri bande mutwakuye muri he? Mwaramutse, ndi Benamani Rakiza. Uri he ga Benamani Rakiza? Ndi mu Kinindo. Ndafise ikibazo. Nagomba mvuge ku bijyanye n'umunsi mukuru wa Kristo umwami. Twebwe turema mu Kinindo turiteguye mu mihari. Ego vrema jembo ni ibintu ari sawa kweri. Mu kiganiro wagiye urakurikira ikiganiro, wumvise ibyo batubariye mu kiganiro? Ego cyane kabisa. None muremeza canke murashobora gushira mu mitima yanyu no mu kwemera ko Kristo ari umwami by'ukuri? Bacha turabyemera cyane gose, turabyemera kweri, naho bitugora rimwe ugasanga turatwitaga n'utuntu tumwe tumwe. Nta kabazo none mufise muri iki kiganiro? Nagira mbaze nk'umuntu atagiye muri neveme gushika imare yose guhera muri iyo misi yose, akagenda nka kabiri canke rimwe bivanye n'umwanya, nibaza ko nakibaze ko aba yihimbaje nk'abandi. Ego ico kibazo zino rakoze bwa mbere ko muriko muritegura ngaha mu Kinindo, mubandanye hasigaye iminsi mike. Hanyuma ikindi nuko bitagoranye igihe cyose hari inyigisho, nuko umukristo yovyitaba kugira ngo by'ukuri awuhimbaze neza, kuko byose uri umuntu aritegura. Bivanye rero n'ibituma cyumuhagarara ku bituma byarakugora bigoye canke uriya muri ubu buryo, hanyuma ntashobora gukurikirana iminsi yose izo nevene, nta kibazo. Ariko atabugabo bugiyemo hagiye ubugabo urumva ko bica bigorana. Yego. Murakoze cyane Benamani Rakiza. Mubandanye rero mugira imyiteguro myiza ngaho muri Paruwase ya Kinindo. Yagiye muvukanyi arakoze. Undi rero yavuze ngo amahoro ya Kristo abane namwe. Ngo ndi Pacifique Munyakabiga. Kristo ni umwami naganze yitangiye abiwe. None ko uwo munsi mukuru umengo ukunda gushika ari dimanche, biharugwa gute? Ego Pacifique atungise ubutumwa
uyu munsi w'Imana twavuze yuko ubwambira umunsi mukuru wa Kristo umwami hari uhimbazwa bigitangura ku munsi w'Imana wanyuma w'ukwezi kw'icumi gushika imbere y'umwaka wa 1968 hamaze kuba indinganizo nshasha bijanye n'amasabamana y'inama nkuru ya Vatikano ira kabiri. Uwo munsi mukuru waciye ushigwa ku munsi w'Imana wa nyuma, no kuvuga umunsi w'Imana ugira 34 mu minsi y'Imana isanzwe, kuko niwo munsi ufunikira umwaka wa liturgia, hanyuma idominiki ikurikira tugatangura ubushikiro. Uko niko Eklezia bibonye. Hanyuma mugabo kushira Kristo umwami kuri uwo munsi w'Imana wa nyuma kugira ngo yerekane ko Yezu Kristo ari umwami wa bose na vyose, niwaganze ibihe, kandi ko muri we vyose ari vyakuranirijwe, ni wa mbere akaba n'uwa nyuma nk'uko abivuga mu gitabo cyahishuriwe Yohani, ndi Alpha na Omega, niwaganza ibihe n'imyaka. Yezu Kristo abihimbaza mu gitaramo ca Pasika kwa gatandatu mw'Iranda. Ni nukumenya ivyo rero ntibiri baraharura ibindi, nuko hari umunsi w'Imana wa nyuma w'umwaka, none wacu bashiraho umunsi mukuru wa Kristo umwami ico kuri ico kiringo rero. Ngo twe turavuga yuko Yezu Kristo ari umwami w'ijuru n'isi, ariko kandi ngo abandi nabo ngo Yezu nawe akavuga ngo ubwami bwiwe ngo subwo ngaha ku isi, ngo kumenga biranyuranye. Uwo ni Rishara ari Gitega, sinzi cyo mumubwira nawe hama ngo batemera ubwami bwa Yezu, ngo mwabwira iki? Egome Yezu agaba bose na vyose. Tuvuze ko Yezu ari umwami w'ijuru ni ngaha ku isi, ijuru n'isi, ubwami bwe twumvise ko si nk'uko abantu bo ngaha ku isi bavyifatamwo. Nagerageje kubasigurira ingene bigenda. Yezu ni umwami kuko yaraducunguye, yaritanze kw'inkuka kugira ngo dukire. None rero ko yatwitangiye twese atanumwe avuyemwo, aratugaba, kandi mbere yuko kwitanga ni Imana, none Imana ko ari tugaba. Hanyuma rero ntibinyuranye, ni kumenya gusa ubwami bwa Yezu intumbero yabwo si nk'uko abisi babyerekana, bakoresha igikenye, bakoresha agakandamizo, bakoresha igitugu. Oya, Yezu ntakoresha ivyo. Yezu akoresha urukundo ruca bugufi, urukundo rwitanga, rwa rukundo dukorera neza. Ntiyaje ngo tumukomera amashi, yaje ngo adukorere. Uko niko ubwami bwa Yezu bumeze rero. Aho ubutumwa bw'ukenguruka yitwa Yohani, umukristo muri diocese nkuru ya Gitega muri paroisse Mushasha. Ngo murakoze cyane, ngo natahuye ko ubwami bwa Yezu atabwigunganye ngo nk'abandi bami bo ku isi, ngo kuko natwe mwe batisimo twabaye abasaseredoti n'abanunzi b'abami yego. Undi yanditse ngo mbega utakurikiranye kiya gisabisho akabikurikiranira ku radio ngo hari ingorane. Nivuga umuntu atagiye mu nevene kumwe n'abandi mu gisabisho 19 ngo muganga akumviriza kuri Radio Maria kubera gisanzwe kivugirwaho naho nyene. Egome utagwaye mu bisanzwe, utagwaye wo kwifatanya n'abandi niho unguka gusumba. Cyese bo bigoye gusa. Kwese mugabo nukuraba igituma, hanyuma uheze witegure ku mutima, hanyuma uzohimbaze neza umunsi mukuru wa Kristo umwami wa bose na vyose. Undi yanditse ubutumwa, yanditse ngo mwaramutse, ngo bavuga ngo Yezu niwe yazanye imihari yose, ngo bisigura iki? Kumenga usanga araberanda bayishyizeho ngo mwofasha gutegera ubwami bwa Kristo. Yitwa Yohani, sinzi byo yanditse ko byo bari byo, icyo mushobora kumubarira. Reka Yohani tumuha umuco. Umuntu ariko atwakura. Allo, amahoro ya Kristo. Naganze, mwitwa bande? Mwitwa bande? Ndi Uwimana Immaculée, ndi mu Ruyenzi. Vuga ikibazo cyanyu. Nagira ngo nshimire kuko umukama Yezu
yatweretse akarorero kuko avuga ngo ubwami bwiwe si ubwami bwo ku isi urumva natwebwe igihe twoshikirwa n'itubabaza dushaka gukora ishaka ry'Imana twokwihangana ntidushake kumererwa neza gusa nk'uko nawe yatwitangiye ubwo bubabare nyine bukadukiza natwe igihe tuba turi mu byiza tukababara tubyihanganire nk'uko nawe yabyihanganira no tukazonezerwa mu ijuru kandi n'ubwo bubabare tukabutura Kristo kugira ngo bukize n'abandi kuko ndabyumvise umunsi mwiza. Murakoze cyane nimba ata kibazo mwaba mufise, murakoze ku byo mudusangije, muraheza mubikwiragize aho mutombereye. Murakoze cyane Immaculée. Twagomba umusaseredoti hagira icyo avuze ku byo babajije canke yego hari ikibazo ntari bwishure neza kubera haciye haboneka ubutelefona kijanye n'abakiro. Abakiro mu bisanzwe nibo bafashe ikivugo ca Kristo umwami naganze nibo bambere nibo bacaje imbere rero mugabo muri Ecclesia imihari yose kuri uwo munsi mukuru uko abandi bagiye babishiriza irahaguruka kugira yerekane ko atawundi bakeneye ko abaganza atari Yesu Kristo. Imihari yose rero iriyumva kuri uyu munsi mukuru cyane wa Kristo umwami wa bose na byose. Immaculée yatanze inyigisho nawe nyene ngo intwaro ya gikominista yatanguye ryari ihera ryari ngo yayisubiriye ngo niyihe. Turafise umunywanyi aro nigomba kubabaza ego muri bande mwebwe mutuhakuye nitwa Gahungu Girari ndi Bujumbura. Nigomba kubabaza nk'umuntu atamaze atagiye muri Nobel n'umunsi n'umwe aba yarabuze umwanya ntazohimbaza umunsi mukuru nawe neza nk'abandi. ntuzoreke kuja gusenga muga bari bavyishuye reka kumbure bashoboye kugusubiriramwo gatoya. Yego mbega none ni wewe utagiye muri Nobel ga Gerard? Ni jewe. Mugabo raba igituma utagiye mu sivyo? Hanyuma niba wakurikiranye hamukabishira ku mutima bivanye n'imvo uye hasi kabisi na Mikeye basi sivyo? Uheze rero bigukundira ifatanye n'abandi hanyuma kuri uwo munsi mukuru uzogire nawe witeguye. Naho rero utari ushobora guhikikana yose ntibikubuza kugenda gusenga mugabo kandi wamwe wibuka hanyuma bitakugoye atangurane zikomeye ufise wifatanye n'abandi byo birakubaka gusumba. Sawa. Ego hariho wari yanditse abazange ni intwaro ya gikominista ngo yatanguye naho ari yahereye. Ego twavuze intwaro ya gikominista igihe uyu munsi mukuru bakisumangwa shingwa hari iyo ntwaro ya gikominista yatangura haye mu Barusiya cyane cyane mu Barusiya umwaka sinabibuka neza mugabo nuko umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ibiri na gatanu iyo ntwaro yayiganje mu bihugu bitari bike. Hanyuma intwaro ya gikominista ntirahera iracabanda mu bihugu bimwe bimwe hari imigambwe yitirirwa gikominista ha mu Faransa n'ahandi iyo ntwaro canke hariya mu Bushinwa iyo ntwaro irabandanya y'ubuhaka mugabo iy'ubuhakanyi irabandanya mugabo umuvuduko uguma uhinduka cyo kimwe na kera ubu irapfuma mugabo iriyo ntirahera iracariho iracariho. Mbere ngaho nyene none pati abami bisi turabona ingene batwara mwabitubariye mbega abami bisi boshobora gusanisha ubwami bwabo n'ubwami bwa Yesu Kristo bo bikora gute? Ega hano kuraba kintu cyose kirafise intumbero yacu. Abami bo kwisi hari byo bisunga amategeko amategeko atunganye atuma abantu babana neza mu mahoro kandi abantu baronka ivyankenerwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Hari ivyo nkuko Elizabeth Cesari arafise ivyiwe Imana nayo ikagira ivyayo. None rero intwaro yo kwisi irafise intumbero yayo yishimikiza amategeko atogwa ato rero akaba amategeko atunganiza bose afasha hanyuma kisungwa ico nico gikomeye cyane. Hanyuma ubwami bwa Yesu nabwo twabwiye ko bushingiye ku itegeko rimwe urukundo kwitangwa rukundo ruva ku Mana
rwa rukundo rutuma dukorera abandi n'umutima wacu wose, rwa rukundo rutuma kandi tugwanya igicumuro aho turi hose, kandi twemera kwihanganira ibitubabaza kubera urukundo dufite Imana n'abavukanye. Urumva rero ko ni ibintu bibiri, kimwe gifite intumbero yacu, ikindi gifite intumbero yacu, mugabo bifasha abo ngaha ku isi bigejeje neza bakurikije amategeko, barafasha abantu bagatera imbere. Batisunze amategeko aho bica bige naho nyine amategeko bisunga akaba amategeko atomoye, naho ari amategeko y'abantu ari no mu nzira y'Imana. Murakoze cyane, ni kuri ako kamo tugira dusozerere ku kina kiganiro. Mwumvise ibitari bike muri iki kiganiro, ingene muhimbaza umunsi mukuru, mwumvise iyo wamutse, mwumvise isiguro yawo. Rero umusaseridoti yararangirije ku kamo keza, ingene abami bo kuri iyi si boheza bakagerageza naho bafise intumbero yabo, Yezu akagira intumbero yiwe, yagenga ibihugu ngo bironke bishobore kumuyoboka, bive muri ubwo buja bw'ubupagani, kugira ngo bashobore gukurikira Yezu we mwami wa bose. None abami bisi nabo nyene ngo muri iyo ntumbero yabo boshobora gutunganiriza abantu mu mategeko bategura, kandi bakagira bakemera n'ibyo bigoye, kugira ngo abo bayoboka, abo barongoye bashobore kumererwa neza nk'uko Yezu yatwitangiye. Murakoze cyane kuri ako kamo mwerekeje ku bami b'isi. None rero turangize ikiganiro, ndabashimire mwebwe mwaje kuduha umuco, kutubwira, kutwigisha ku munsi mukuru wa Kristo Umwami. Akamo rero kanyuma muteye abantu bariko barakurikirana Radio Maria, abagiye mu Neveni n'abatayigiyemo, nakahe mu mwanya mutoya Gapati? Mu kanya gato kamo ntera abakristo bavukanye eka n'abandi bose basi gushaka kwiza, nuko dufise umwami mwiza, Yezu Kristo, umwami w'urukundo, Yezu Kristo aganze imitima yacu. None tumukundire rero bavukanye, kugira ngo atugaba tuganze na rya jambo ryiwe ry'ubuzima, kugira ngo ndusubire kuganzwa na shetani, kuganzwa na kamere, kuganzwa n'abisi, abo batatu badushira kure y'Imana. Mugabo Yezu we akadutwegereza Imana, akaronda imitima yacu kugira ngo ayigerurire, ayerekeze ku Mana, tuzotorane ubuzima budahera. Nico ndabifurije kwemera kuganzwa na Yezu Kristo, umwami w'urukundo. Hanyuma ndabifuriza n'umunsi mukuru mwiza cyane wa Kristo Umwami, aganze ubuzima bwacu, aganze imitima yacu, atugabe atuganze.